For those who don't know me, my name is Audrey. Uno munsi ndabazaniye video nshasha. Nitwa Audrey, nkaba ndi Umurundi. Navukiye nderegwa nkurira i Burundi, ubu nkaba mba mu gihugu ca Canada. Nkaba ndabazaniye video yerekeye ibintu biri très important uno munsi twese tuza kuvuganako kandi nibatswe tuza kubihurizako. Titre y'uno munsi kuri ino video tuje kuvuga ku vyerekeye uruhara rw'abadiaspora muri contribution ya economy, muri finance, no gupartage ubumenyi no guteza imbere ibihugu baba bavamo, n'ibintu vyerekeye les investissements infrastructure. Nico tuje kuvugako. Urumva dutangura gutahura uruhara rwabo nyago nyezina, apana vya bindi tubona yuko umengo abadiaspora nivyo gucora gusa, uvuga ngo ncorera hirya akajana agasandorare hama akaguhaye bigahereraho, ejo ukagaruka ngo mpereza kandi gasenkanti, ukaguma umutera utubazo umubwira ngo nakaya bimeze kuriya hirya no hino, nanka kududirira ko exactement mugabo murabizi ngene biba bimeze. En general rero tuje kuvuga ku ruhara rw'abadiaspora muri economy, mu iterambere ry'igihugu. Nka twebwe tuba ngaha mu bihugu vyo muri Canada, n'ababa muri Etats-Unis imbere biranabaraba, tuvuge n'ababa mu bindi bihugu muri Europe, za Asia, no beka mbese no mu bihugu vy'Abarabu, za Dubai, hehe mwese muri abadiaspora kandi mufasha mu iterambere ry'igihugu. Alors mu bintu vyerekeye iterambere ry'igihugu, ikintu ca mbere cyo twovuga twobabwira yuko abadiaspora barafise ahantu bacisha ama contribution yabo. Ikintu ca mbere muravye nk'ibintu vyerekeye household support, gusupportinga imiryango yabo aho baba bava, harimo intererano batanga, agashaka baragasandorare, agashaka baragasenkandorare, barakarungika bakagakura ino bakagatransfera hari iwacu i Burundi cankwe mu kindi gihugu c'abanyafrika muvuyemo. Ivyo rero birafasha muri economy kuko ako gasandorare kasha kagasahiriza umuntu atarafise amikoro, umuntu atarafise impembo. Dufate nka sandorare, ufashe nka sandorare y'amanyamerika ni nk'ibihumbi nk'amajana vy'amarundi, siko? Tuba tuzi ko umushahara wa hariya ku kwezi abantu bahembwa 300, 200, 400 maximum, ugasanga n'abakozi ba leta nta mikoro. Urumva rero murungikiye ako gasandorare aba ari contribution muhaye, ni nkuko umuhaye umushahara w'ukwezi akagenda akisumamo. Malheureusement harimo bamwe bavyabiza, akaguma agaruka umuhereza hirya no hino, gutura udubazo hirya no hino, ntibamenye yuko diaspora sont des gens qui observent, arakobserva, akakuraba, akacagera igihe akavuga ati uwo muntu ni ariko araprofita gusa. Urumva nagomba ndabwire rero aba diaspora mumenyanye cyangwa muzinaye cyangwa mufise yo mu muryango, muvyaze umusaruro ku bintu bifatika, ku bintu vyiza, ku bintu bizotuma biguhereza nawe independence financière, ku buryo uri supported financially, bivanye n'ibintu vyabaye entre mwebwe n'ivyo mwakoranye no mu diaspora, muri finance, les investissements, muri transfer your knowledge na investissement mushobora gukora mu projet two hirya no hino. Mugabo ukaba uri umuntu uri trusted, ukaba uri umuntu uri trusted. Aba diaspora bakunda security, barakunda trust, kuko nivyo baba babayemo muri ibi bihugu vyo hanze. No babwira nko ngaha muri Canada, ibihugu nko ngaha muri Canada yubakiye kuri trust, ku buryo uvuga ati umuntu urashobora kugenda ahantu ugatora ikintu ukakiriha, bakakubwira ati twara, gishaka iwe gifise n'imodoka, bakakubwira ati tora imodoka ugende uzoza urariha ku kwezi. Bakaguhereza nk'imodoka y'ibihumbi 500, imodoka y'ibihumbi 50, 60 canke 100, bakakubwira ati we niwigire utware uzoza urariha ku kwezi. Urumva systeme rero yubakiye kuri trust, systeme yubakiye iri bien structuré, ku buryo usanga ibintu finance abantu baramaze kubaka systeme, wihenze nturihe aba ari kibazo, bica bikuzana ibibazo muri kazoza, nta kintu usubira kuronka etusa. Donc nukuvuga yuko rero ngomba kwanza manzi ndababwire ki amashene ya mbere ahantu abadiaspora bakunda gucisha ibintu vya investissement. Hariho household support, barasupporting imiryango yabo, hakaba hariho n'ikintu bita
impact macroeconomique. Twararavye hariho amahosheshi yabaye muri 2023 dusanga nka 2.57%, hafi ibice bitatu bigomba gushikwa baba bitatu vya GDP y'u Burundi vyava mu mafaranga wa diaspora bariko baratransfera mu gihugu c'u Burundi. Ndiko mfata akarorero kubera je no mu Burundi nkaba muri Canada, nico gituma ndiko nafata akarorero ku Burundi. Hama nkanavuga yuko dukwiye kuza turavyaza imisaruro aba diaspora kuko baba bafise knowledge, baba bafise financial capacity, baba bafise baciye n'ubwenge, barashobora kudufasha mu gukora ama projet. Umubonye ntumubone yuko nk'umuntu aguma agira akantu hirya no hino. Icara wiyumvire, urumva wiyumvire, mushire umugambi hamwe. Uri umuntu afise ibirenge hasi, mushobora gukorana, uri umuntu ari trusted. Kuko ikintu nagomba ndababwiye, ikintu ca mbere kibabaza nuko uri nk'umurundi ari mu Burundi ukaronka amafaranga mu diaspora muko murakorana projet, dufata araguhaye nk'amahera tigera nyubakira inzu, hamukacu yajya wibaza ati urya ari hanze ntazoza vuba, ameze kuno. Ivyo rero birababaza, satu n'ibindi bintu byose abantu baba bashaka gukora mu gihugu. C'est très important rero yuko tuvyumva tukabitahura, tukaba dufise ama strategie ngene twokorana nabo bantu. N'igihugu kugira gitere imbere gitegerezwa gutanga, igihugu kugira gitere imbere gitegerezwa gutanga platform aba diaspora économique et politico-économique iri très bien structurée ku buryo aba diaspora bashobora kuza bagakora bagafasha mu iterambere ry'igihugu. Novuga nko muri pays émergent 2040, i Burundi igihugu cacu ciza, na pays développé 2060. Aba diaspora bafise knowledge, bafise skills, bafise the financial capacity, bafise network, urumva bataje guterera biragoye ko aho hantu tuhashika. Nta igihugu ntigishobora gutera imbere hariho abantu bamwe gisize inyuma, surtout n'abantu bafise umutwe, abantu bize, abantu baciye ubwenge. Ntibikunda murabe nk'igihugu c'u Rwanda carahaye inzira, kirahereza platform aba diaspora yavuga ati mwe muriko mukora iki hanze, nimuze ngaha dukore, nimuze ngaha twubaka igihugu, nimuze tuhane ivyiyumvire, dukore twese duteze imbere. Urumva ivyo rero ntibikunda tutabanje gucreya environnement politico-économique imeze neza, security imeze neza, hariho trusted institutions zikora neza et tout ça. Biragoye ko ubwira umu diaspora ngo aze ave muri comfort zone yiwe ngo hama ngo araje aca asubira gutega ubwoba, asubira kugira iki. Ivyo vyose rero ifo kubiraba, mugabo tufate tuti aba bantu bategerezwa guhabwa ikibanza mu gihugu. Nk'ejo cankwe hirya y'ejo umuntu yovyuka akaca avuga ati okay, le diaspora Burundi mwese nimuze ngaha muze duteze imbere twubake. Urumva hariho ubutare twemvesise, bose na network, bose n'ukungene bazi kugira ama negotiation kuko baba barize, bakazana des investissements direct, bagatanga ubuzi, bakubaka ama industrie et tout ça. Donc key channels ahantu bacisha ama contribution yabo, hariho household support, hariho n'utu impact macroeconomique tuhaba, kudu transfert personnel hirya no hino. Navuze ko twasanze mu vyigwa vyagizwe muri 2023 twasanze 2.57% ya GDP iri y'u Burundi yari baze kuri utwo transfer tuba hirya no hino. Hariho rero n'abandi bemvestisa mu kugura amalende, mu kugura amazu, mu kugura ibintu tangible. Birafasha aussi mu kwerekana yuko les infrastructures ziko ziratera imbere. No bahereza akarorero nko mu Burundi muramaze kubona za miroir ngene aba diaspora bubatse, za hehe Nyabugete, aho hose baba bariko barubaka bihereza image nziza igihugu. Urumva donc abantu nk'abo ntushobora kubasiga inyuma. Hariho ikindi kintu rero citwa knowledge and skills transfer. Aba diaspora baratransfera knowledge, baratransfera skills kuko baba ba expert, baba barize. Ino muri Canada bibaza ko aba diaspora bakora mu ma gouvernement, bakora mu ma manufacture, bakora mu ma industrie pharmaceutique, bakora mu bintu vya technology, bakora donc domaine zose muri health, medical, domaine zose zigize igihugu. Dufate nko muri Canada, muri Etazi no muri Europe, murashobora gukomanta ngaha. Encore une fois, nitwa Adrien Muco Intore, this is East Africa TV, ni East Africa TV.
murashobora gukomata mukambara mwebwe ngene biba bimeze aho muba. Aba diaspora benshi usanga bakora muri domaine ziri clé zubatse igihugu, muri santé, muri technology, muri manufacturing, muri health care. Urumva ivyo byose ugaca usanga nivyo muri education. Urumva turasaba docteur, turasaba masters bize bashobora gufasha. Ivyo byose nivyo bakora mwino, mugabe bikaba biriko bifasha Canada cyangwa bikaba biriko bifasha Etats-Unis. Ugaca usanga nta n'amataxe ya réel dutanga hariya hanye, mugabo turakontribuwa muri ubwo transfer gufasha hirya no hino. Alors bisigura yuko rero izo knowledge tuba dufise tuzitransfer tukazitwara mu bihugu vy'iwacu, ça peut même taux de croissance économique yoshobora kuba nini gusumba. Ubu turiko turavuga pays émergent 2040, dushobora kwishira pays émergent 2030, hama pays développé 2060, tugasanga tugiye kuri pays développé 2040 cyangwa 2050. Urumva tukagabanya kubera taux de croissance économique iciba nini. Ivyo rero bikunda ari uko dutanze ikibanza aba diaspora tukabahereza ikibanza cyabo bakwiye, bakaza gufasha tukabasayiriza. Ibihugu byose byateye imbere ntushobora gutera imbere udahaye ikibanza abantu biwaho, udahaye ikibanza abantu bafise cerveau, udahaye ikibanza abantu bazi kugira networking, udahaye ikibanza abantu bazi kunegosia ama deals, udabahaye ikibanza umuntu ashobora guhagarara kuri plateforme internationale akavuga bakamwumviriza. Urumva udahaye ikibanza abantu nk'abo biba bigoye, kuko muri economy y'iki gihe hakenewe umuntu aciye ubwenge, umuntu avuga, umuntu ashobora gukonvenka abandi. Dabugwana ngene rubigenza, baragenda bakipresenta, bakavuga, bakanegosia ama deals, ivyo nivyo bizana itera imbere. Knowledge diaspora yose mu Rwanda presque baragiye baja guteza imbere igihugu cabo. Ako nakarorero gusa ndiko ndabahereza, natwe turashobora kubikora mu gihugu cacu ciza, nta kintu na kimwe kidufatira, nta na kimwe. Dukeneye juste environnement politico économique imeze neza, sécurité na trust na financial platforms ziba ziri ngaho biri byubatse neza, bimeze neza, tukagenda gukora tugateza imbere. Alors mu gutransfer knowledge rero turashobora kugira hariho nk'amaprogramme amwe yabaye ama mentorship, ama professional services. Hariho nk'aba diaspora bakrea des services professionnels, bakagenda gutanga ubumenyi i Burundi. Namaze kubona baja kubutanga muri economy, bahereza ubumenyi abantu bakora muri BRB. Namaze kubona baja kubutanga mu vyerekeye health, baja gusupportinga the health system. Abadokiteri babunyoye baja gukorera mu Burundi, mugabo bibi vy'akanya gato bagaca basubira, kuko ntibaba bafise iyo sécurité financière, ntibaba bafise même na sécurité physique. Barumva bagenda bagakora gatoya bagaca bavayo. Alors Clin d'œil ku bihugu vyacu vyo muri Afrika, baze bara taking advantage, bafasha abo bantu baciye ubwenge bashobora kuzokontribuwa mu bihugu vyacu. Natwe rero abanyagihugu dusanzwe, ukamenya no mu diaspora, kora umugambi, mukore, mwicare, mukorere hamwe, ntucore gusa ngo mpagasandorare, ngo ndungikira akayeri, ngo ndungikire ivyo biramena mu mutwe. None ko atazoguma guha akayeri umwanya wose, ko atazoguma nabi ikintu mukora, ubura umuntu ari trusted, wizegwa, mukora umugambi. Uwo mugambi umwereka ati what's in it for you, what's in it for me, ati wewe jewe azoba ari uko, nzoguhereza savoir faire, ndaguhereze nitange, nkorera ibiki n'ibiki, nawe uzana umutahe, dukora ibi n'ibi, kuko ngaha hariho marché. Ati inyungu nzoza ndagushira ngaha kuri konti, dupange gutya, kandi ubikora uko nyene mwabipanze, urabe ngene mutera imbere. Urumva aho ndiko mvuga nko ku munyagihugu asanzwe w'i Burundi. Umu diaspora hakoze uramusaba $100 hiya, $50 hariya, $20 ngaha, watumubwira ati mpereza $1000 nje kwikorera ibi bintu, nzoza nagushirako ku kwezi kuri konti n'ibihumbi 100 cyangwa 200. Urumva wowe ukore inyungu je, urihe ntuze uronka inyungu ya hama mu diaspora, nawe muhereza akanyungu ki, urabe ngene mutera imbere. Mwese muca mugena mugakorera hamwe, ukaca usanga iyo chaîne yo gukorana economiquement no kuinvestisa birafasha. Aha ndiko mvuga ku bantu bato bene wacu baba bari mu Burundi,
kandi ivyo navyo utari umuntu afise trust, uri wa muntu avuga ati ngoma ndamurye hamace nigira, aho ntaco ntuzopfa uteye imbere, nta n'umugisha biguhereza, urumva. Donc no kwiyumvira muri iyo sens, kwiyumvira muri iyo systeme ku buryo ushaka kugufasha non seulement ukorana no mu diaspora, azogutransfera knowledge, akwereka ingene bemvesisa, akubwire ibintu bimwe bimwe bitegezwa gukora, akwereka service à la clientèle ingene ikorwa, hama mukore mutere imbere mwese. Alors voilà, nivyo rero nshaka kubahereza kubabwira, kuko ivyo byose birashobora no gukreya n'akazi, urumva, hama bigatuma les communautés ziwacu ziba develop. Alors c'est très important rero yuko tubitahura, tukumva akamaro nyako k'aba diaspora mu bihugu byacu nico bodufasha, urumva. Ntitubona yuko umengo ni babantu bo gutura ingorane gusa, kuko nagomba ndababwire yuko ngaha mu bihugu tubamo, namba mwibaza mu Burundi hari ingorane, namba mwibaza ngo hari ingorane, ni kubera arizo umaze kubona bivanye naho hantu uri. Hari ahandi hantu usanga ubwira ingorane ku buryo uvuga ati ni gute se kwasa, urumva. Ugasanga mu diaspora w'umujene nkanje imvi zarameze, umushatsi waragiye. Twese aba diaspora benshi muze muraha, ubudafise imvi afise ubuhanza. None bibaza ko biva kuki? C'est juste que il y a du stress, dufise ingorane zacu natwe, dufise amafagitire, hamba tukabwira n'abantu dutegeze kuguma dufasha, ibintu dutegeze kuguma participamwo muri sociale. Ugasanga ubuhanza bwaratobotse kubera kuriha imodoka, kuriha inzu, kuriha amataxe, kuriha amaassurance, kuriha ama internet, kuriha amatelefone, ikintu cose uhembwa batora. Wagira gutyo ukazona ka message kari i Burundi nako gakorotse ukaca urumva waraba gutya muri korati karabaye rero bigene umugore n'abana bigenda gute, ugasanga n'ubugesera. Donc il faut ko mutahura yuko ingorane n'uburimwo nizo aho ubugeza amaso we kubona, abo bandi nabo baba bafise ingorane zabo, mukorane, kuko bo aba diaspora baba bafise access kuri finance, baba bafise access ku mafaranga. Arashobora kugenda muri banki, arashobora kugenda hehe, bakavuga ati fisi iyi projet bimeze kunuko no kungurana ibihumbi 100 bakamuhereza amahera, akaza akemvesisa mu gakorana. We rero ubiraba nk'umuntu aje kumusahiriza, ubiraba nk'umuntu aje kugira bakorane muterana imbere. Ntiwibaze ngo umuntu atunze ngo aje kuguhereza amafaranga, kuko nta mahera yagusa. Ino mu bihugu tubamwo hari ikintu nama ndaba cane, urumva, ikintu nama ndaba kandi gikomeye cane gose. Ino bana ko abazungu batunze ni ikingorongoro kimwe ca $1 ntashobora kukiguha gutya kwa gusa. Urabibona, jewe kuva nshika ngaha anyo muri Canada nta muzungu arampereza ikingorongoro kimwe ca $1 cyangwa $2 ngo akira na gusororera. Ntibishoboka, ntibibaho. Uruhera ururonka warukore. Alors c'est très important rero yuko dutahura iyo tupfa n'abari ngaha tugatahura, kandi ntitwumve diaspora, ntitwumve kumengo hari ibintu utegerezwa gukora, ntegerezwa gufasha, ntegerezwa kugira iki, Charité bien ordonnée commence par toi-même. Niwifashe, ufashe n'umuryango wawe, hama ufashe n'abandi mu gutera imbere, hama abandi muterane imbere, kuko ntushobora no gutera imbere wenyine no mu diaspora. Uzosanga uri kura créer des barrières, usanga uri kura créer des haines et tout ça. Donc c'est très important ko ivyo bintu tubikora, ko tukabivuga mu gihugu. Rero tubashira imbere aba diaspora, tubahereze platform, tubahamagare, baze ku investissa, baze gukora ibikora inka, baze gutransfera knowledge, baze ku develop les infrastructures, bazane network and net worth zabo kugira bateze imbere ibihugu vyacu. Alors voilà, nivyo twashaka kubabwira no munsi. Ukaba ufise ikibazo urashobora gukomanta, ukaba ukeneye kumenyana no diaspora zaragucorera naho nyene ukomante. Merci beaucoup, passe une bonne journée, au revoir.